Vitu gani bro? Hola. Ni vitu gani man? Hata nalia ni vitu gani bro? Hola bro. Marika nalia. Bro, uragwaye ni vitu gani man? New face. New face. Hola new face. Na ujama kana alia mwenye. New face. Mwenye bro. Hola. New face. Chama kana alia kuzi bado TV. Vitu gani? Hola new face. Ulikuwa zone iki bro. Bro. Una yagizere man. Vitu gani? Sasa nini mukunda churiaga bro mukigane ni vitu gani? New face. Niache bana. None ukunda muone Frere ukira mukigane bro. New face mukunda. None ujama ibitu. Ukunda muone ya Frere uchuria mukigane bro. Bro. Muone ni vitu gani? New face. Nikunda sana man. None ukunda muone ya Frere uchuria mukigane bro. Amugabarira me. New face. Na ujama ni vitu gani? New face. New face. Si bad demo ni vitu gani? Bro. New face. Si bad demo kwe. Cameraman. Si bad demo. Acha niende bro. Oi, new face. Toka bro. Nini wewe toka hapo mbele yangu. Unaleta story kama hizi wewe. Kwa nini bro? Kwa nini unakuja kunisumbua wewe bro? Unaleta vitu ambazo zinanikasirisha moyo wangu wewe. Sasa vitu gani? Pumbavu wewe, pumbavu mkubwa bro. Sasa vitu gani mimi? Una usiwahi kunitafuta tena kaka. Umesikia? Usiwahi kunitafuta tena. Shikata hiki kitu yako hapo hivyo. Usiwahi kunitafuta tena. Ni vitu gani you face? Ona abakozi bati. Ujamani vitu gani? Sasa ni vitu gani man? Abakozi bati. Ora ujama yaramvunye wala. None ukunda muone ya Frere uchurie yara. Ona. You face. Ona. Bakozi bati ibindi vitu gani ma? Ujama. Yaranamvunye kwe. Ona new face. Antika ebana ka urira je ni binanga men. Aho mugabarira mu kigare bakuzi ba Royal TV cameraman ko taye twende je ndamukurikira n'amakofero warayasize. Twende let's go bakuzi ba Royal TV. Je ntatika tu. Hola, we new face. Hola bro. Nini bro? Unaenda wapi brother? Bakuzi ba Royal TV cameraman let's go. Hola bro. Eko tuyagi vy'umuziki men. Cyacu vya Ammonia bro. Cyacu vya Ammonia brother. Hola. Cameraman kuya man. Hola. Hola new face. Hola brother. Hola. Sikia kwanza brother. Basi jumu ona. Chagi jumu muziki basi. Acha tuache jamoni ya basi. Acha tuache na wewe tatizo nyingi. Tatizo letu kaka. Pega kofia yangu kwanza. Basi jamoni atujiwe. Jamoni tu. Mimi sitaki kabisa. Jamoni sitaki. Sikutaki usoni nitafuta tena. Je kundibo basi. Wanafanya ni career bro. Je kundibo sasa hiyo wao. Wanafanya ni career bro. Jiwa jaga sijumu muziki wao. Bro, usoni nitakuomba man. Nakuomba brother. Wewe rudi nyumbani. Siage basi kujumu muziki wao au kundibo yao. Acha ende nyumbani kapumzike. Maana nasikia nakuomba basi. Wengine ni uma kabisa. I'm sorry basi. Siage basi kujumu muziki wao. Bro, sitaki kabisa. Sitaki. I'm sorry brother. I'm sorry. Usoni nitafuta juu ya hivi. Hamna. Na vyumvi kabisa. Na vyumvi sari kwa nasikia vibaya. Basi tuyage kuvyuma muziki wao. Mukunda cyane. Para mu by'abasani ngo bigira abastar aba artist ngo bace bagara gukunza umuntu ngo bice kugumamo ngo winumire. No man, urukundo rurababaza. So genda mukunda why not no bivuga. So ndagukunda cyane kandi ndi tayari gukora ikintu cyose cyose ushaka. Nimba ari umuduga je ndi tayari kukugurira. Ndi serious. Bro. Ndi serious bro. Unasema? So aho uri hose kakumvangira niba my minute. Aho uri hose uvi message ndagukunda sana mone. Kandi n'abakunzi ba Royal TV boss babone ko bumve ko ndamukunda sana. Akantu uvuze ngo uri tayari kugurira imodoka? Reka ni imodoka. Uri tayari kugurira imodoka? Ndi tayari no kumuka amafaranga. Amafaranga menshi bro. Amafaranga ubona uko Ammonia Frere nanga. Amafaranga menshi nubwo zawe miliyoni 40. Wazi yakora Ammonia.
Kwa moni ya frame ya 40. Yeah, ili niishi nayo. Maana nampenda sana bro. Uritari no kumugura imodoka. Umuduga mwiza ukugenderamo. Ndashaka kugura. Oh yes, one to everybody, and my name is Radio, or this is Lloyd TV in the place, and you know what it is, I'll just say Mr. Radio, I'm back again, nagatsirero, hamuda kugira byinshi muri entertainment, hamuda kuzanira aba hitmaker, kuri mikro ya Lloyd TV, already easy gentlemen, call like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news, kuri kamera arikumana Airfed Carf, ni watuma image uyibona imeze neza cyane, ni watuma sound uyumva imeze fresh sana. Ni muri cya kiganiro twabwize kuri show cya kiganiro kigo akajyo keza kumenya amakuru y'abastar ko kumenya amakuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu bibayo gute. By the way, my name is Radio, papa waba promoter bose mu gihugu mene, ata papa na mwana kugira habeho umwana habanza kubaho papa. Shopo Radio sewa promoter bose mu gihugu mene in the world. Yes, bakuzi wa TV, nakubwiye ko uno mwaka rero ngiye kukwakiriza umuriro, ni fire on fire. So well now ndi mubwiza ati nagiye gukora iki. Bakuzi ba TV munyumvirize neza, today nakubwiye today n'umuriro gusa, icyo usabwa please icara unyumvirize fresh. Sasa we now je nagiye mubwiza, nagiye kuraba umuji sasa reka nkwereke ni foto cameraman iyi picture shaka ukoreze uwo mubayibona gato kadogo fresh, bereke iyo foto, bereke iyo picha kwanza, murayibona fresh, bereke iyo foto kwanza daboro, hama bandanye ibindi babonye iyo picha. Shayibona bayibonye fresh. Bakuzi ba TV mwabonye iyo foto, n'umuririmbyi w'umurundi yari kumwe nande, yari kumwe na Mona Warda. Ni foto novuga neza yuko yavugije abana amajambo menshi, bamwe ngo ubu mujama bamutwa New Face ngo niwe yambitse impeta. By the way, dusunyuma gatoya warabonye amafoto yasirikiye ku mbuga nkoranyambaga y'umuririmbyikazi w'umurundi Mona Warda yambikwa impeta, bivugwa yuko yambitswe impeta. By the way, ariko ku mafoto ntiyigeze hagaragara umuntu yamwambitse iyo mpeta. Sasa we now yaravuzwe yuko uyu mujama mwabonye ku ifoto New Face ko ari we yoba yaramwambitse iyo mpeta. Ndibaza mwabonye iyi foto ko bari kumwe, bivuga ko iyi foto yoba yafashwe inyuma yajya amafoto mwabonye ya Mona Warda yambitswe impeta. Bivugwa reko we now ari umuji yoba yamwambitse impeta. Sasa rero jewe nagiye kumuraba mu bwiza we now niho nibereye, ariko rero nta mu telefone ndambye ati mine je ni ga mu bwiza wewe rabuze tuyage. Sinabwiye ko nazanye kamera, by the way nabwiye ko najeje nyene ngaragara nkene ko dupanga deal. Sasa we now mukanya arangwamo ngaha araza gutangara ndi ashika kabona kamera akumva nasije namuhamagariye we nawe. Sasa turaza kumenya biga vy'ukuri nawe yamwambitse impeta bimeze gute, ndaguha ukuri, turaza kumenya ukuri kwa byose. Mbega New Face niwe yambitse impeta Mona Warda ni bitu gani, mbega niwe azotwara Mona Warda bimeze gute. Sasa rero mukanya gatarangwamo namaze kumubwira man ndi mubwiza man uno mwaka nawe ucika, ntimwibagire yuko ari jewe se wa promoter bose mu gihugu. So mpigiye simu kwanza ndamubaza hageze, nabwiye ko ata kamera nazanye, nabwiye ati man ni deal man kedu bagi ewan irasona man ola pati taba man. Bakuzi ba TV ola bro vi program safi ewana brother ko watege sana man. nakuja bwana Josh nyingi au unajua kawaida siku nyingi lakini afika sasa hivi ugeze none gagaji ndashise unyene man ebana man rabuwai man ni deal man deal ya mahera man rabuwai kubera ndiko ndihuta sana man. Leo
unitie vitu za maana kaka, unitie vitu za maana kabisa. Man, ni deal wewe wazo. Tunajua. Sawa ndashitse umunyene ndashitse. Poa. Umva yuko meje kumuhamagara ambwiye ko agira shike mu kanya gato turaza kumenya. Gusa icyo ndakwemereye bakozi ba Light TV turaza kumenya ukuri. Mbega nibagira twaremo na Warda bimeze gute. Ariko by the way, ntazi yuko ari byo ndamuhamagariye ambwiye ko ari deal tugire dukine ya mamoni man. Sasa wabonye amafaranga zokora ibara bazi yuko ari amadili ya mamoni. Kumbe mani ni umutego fo. Yesu bakozi ba Light TV. Shafika bro. Ko fresh man, unajua ni kazi man. Sasa si deal man. Niambia kaka. Ka ishara dupange deal man. Unajua man. Ko fresh lakini man. Bado unapendeza brother. Bakozi ba Light TV. Jamaa anapendeza sana man. Wagwana my brother. Wagwana my. Wala wakoga wa telefoni. Kwanza pigia simu unayo ni vitu gani? Bado unabeleza man sana. You know what it is bro. Wagwana my brother. Take kwanza bro. Thank you bro. Yesu kuzo wa Light TV nako anaberewe sana by the way. Cameraman. Naonaje bro? Napendeza sana bro. Amen. Asante sana kabisa. Hiyo mashini kwa ari mu mafaranga menshi bro. Na mafaranga man. Amengo. Ngo muziki w'u Burundi ngo ni nkunziza mamoni. Sasa ukwambara gucyo udafisa mamoni. Wala sasa. Ukwambara gucyo udafisa mahera. Hibibaho bro. Man, kona pesa wewe man. Birabaho uratira ukambara fresh man birashoboka. Utira ndega mugaji. Utira amaji yawe nyene. Acha blage man. Yeah man. Ko fresh lakini bro. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Nawe amagara ibintu nari niteze tu. Sasa dili none. Dili gani wewe nipe hiyo dili basi. My microphone man ugishika camera wetu tu. Ni vitu gani man? Okay. Kanauliza. By the way, bandomukize kwanza bakuzi ba Roy TV bagira tumeze fresh sana. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Roy TV aho muri hose ndabaramukije cyane gose kabisa. Nibaze ko mumeze fresh. Abaza ati mumeze fresh. Mumeze fresh. Kanda kwiganya. Mumeze fresh. Ati muri kumwe na sewa promoter man. In the what? Radio. Sewa abo man. Kuka yako man ni vitu gani? Sewa abo radio. Abo man sewa promoter bose mu gihugu by the way. Sasa brother. Musi wagenze gute bro? Musi wagenze fresh. Buri kimwe cyose kimeze neza kabisa. Ati buri kimwe cyose ni good man. Ni good. Fungo winjiye kila kitu ni fresh. Bana bimeze fresh kabisa ubu turahejeje. Ibyagenze nabi kuriye kugira amaho kanya nibihe man. Byagenze nabi. Razi mwenye mwakujya kwizura n'ibigeragezo byinshi. Ariko nyene tu kumaza gusenga kugira ngo bihere. Mana yatuyoboye fresh turabiheza fresh. Ni ntimusenga ntutubeshe. Turasenga man. Bakuzi ba Roy TV. Isengesho ry'abasani. Yobura mu man. Abasani barasenga gose gusa nyene abantu benshi ko babifata kabisa. Fasha udusengere twumve. Oya sumanya gusenga. Oya kugira dukore ikiganiro kimeze bamamagare bro. Oya none impa yo deal kwanza. Sasa wewe nikitoka nyumbani meomba. Tena nasenze mvuye muhira irahari fresh. Sawa je nasenze mvuye muhira. Uvuze ko abasani azi gusenga. Barabizi man. Nakubwiye ko bagize isoni zo gusengera imbere ya kamera kubera ko atabyazi. Oya je nasenze. Ushaka sengeza na ifungurwa nga dufungure ndabisengera. Eta kuko hapa nipige maombi tu. Oya man ete micho kinyobwa. Hapa ni kinyobwa. Man micho kinyobwa. Hapa ni kinyobwa. Nipe. Tugisenge nipe. Chukua. Iki kinyobwa ni gike kwanza twumva. Coca-Cola. Ifana. Gisengerere. Alhamdulillah. Namaliza man. Haikubwiye man. Bismillah. Ni vivi. Akora kujiye. Ni vivi anamaliza. Shamaliza. Sasa ari ikintu naguhamagariye man. No kuvuga James amakuru yawe ariko navuze ati umujini ayimubwira ko nazanye kamera cyambwira ko ari amakuru ntaza kuza ariko vuga ati eko muji nabwira ibi nibi so najuru ariko cyatinda guhamagara by the way namwe makorekara kuvugwa ko nk'umusani urazi neza yuko tuba twifuza kumenya ukuri hari abafana bamwe babifuza kumenya mbega biko biravugwa murinzi wacu nivyo cyangwa sibyo hari foto kadayikwereke by the way ashobora kuyibagiza ifoto nangi igize kino wait ashobora kuyibagiza ipicha hii okay yibonye nayo ari kumena na nani ni nani huyu Mona Warda Rasikia sasa rero
iyi foto novuga ko ikiravugisha abantu amajambo menshi by the way mu misi heze na Warda hagaragaye amafoto yambitswe impeta ariko ntitweze tubona umuntu yamwambitse impeta. Wait okay by the way biriko biravugwa yuko ari wewe ushobora kuba warambitse impeta muna Warda bivanye n'iyi foto. Iyi foto ivuga yuko yoba yaje mu nyuma yajya amafoto yagaragaye ya muna Warda yambitswe impeta. Ikibazo kiri he? Sindacumva neza. Ikibazo kiri bega ni wewe wambitse impeta muna Warda ndagisubiremo. Nibaza ko wait ikibazo kiri ni wewe wambitse impeta muna Warda. Oya sije. Si wowe sije man. Oya sije kabisa. Sasa amajambo yavuzwe kuri no foto bivuga yuko wewe na muna Warda muba muri mu rukundo bivanye n'iyi foto. Navuga ko ni foto yatembereye cyane aho yavuze yuko wewe aho byavuzwe cyane yuko wewe na muna Warda ushobora kuba muri mu rukundo. Cyane bazira ko abantu babonye foto bonyene bara creating amajambo yo kuvuga commentaires ziba nyinshi kandi umuntu wari wese afise uruhusha rwo kuvuga then umwe wese hajya avuga ibyo ashaka undi avuga ibyo ashaka mugabo ukuri kubakoze nyene uwo bari kuvuga nibabaza ukuri kose. Sasa brother none umwihakanye imbere ya kamera kweli. Sasa wait ijya foto shaka dusubira inyuma gato ntitubeshanye ijya foto mwayifotoreje he we na muna Warda? Ijya foto twahuye ahantu muri concert. Mwahuye bila mpango ni bitu gani? Tulikutana bila mpango kabisa. Tulikutana kwenye concert fulani hivi. Kuja nyene abasani mu Kiringa hamwe concert yaheze ndibukana twafashe foto. Yeah, tunafata foto bisanzwe. Na Warda? Yes. Maze kuipostinga. Yazana amajambo menshi mugabo tu bazi ko abantu nyene tu nivyo byabo baravuga kandi bafise uburenganzira bwo kuvuga ibyo bashaka byose. Yes. Naho uravuze yuko byabuze. Amajambo buko yavuze kuri ijya foto na ya bakuzi ba TV ntaducika. Unasikia? So now okay na wait aravyivugiye wenyene ko muvyumvirize neza ati vyaravuzwe ibiki byavuze ko twacuri mu rukundo abandi baravuga ko aje nabana amabisi impeta mugabo ndibuka abantu bakurikirana kuri page yanje ya Facebook naranditse ko maze kubona post nyinshi zitandukanye ndandika ndavuga yuko atari byo. Yes urandika navyanditse basanzwe bankurikirana kuri Facebook na Instagram nabishize story ndandika ndavuga yuko atari byo cyane uri kuravyakana kubera mushobora kuba mwaratandukanye by the way. Oya kubera ko abasani batigera mwemera abasheri banyu imbere y'amakamera. ubona wait inyishisho kibazo kubera ko abasani mutigera mwemera abasheri banyu imbere y'amakamera. Cyumwe sinzo muronka akankunda yaje nkamukunda nzo ndamwemera kandi n'ubundi ndamwemera hari hose nubwo ntaze vyewe Simona bro mwana twigeze dukundana twafashe foto bisanzwe nko kunati twafata foto twigeze dukundana kabisa. Abakobwa bose mwafashe foto ko ntigeze mbona circulation bavuga ko muri mu rukundo kubera ko haje foto ya wewe na muna Warda bakavuga ko muri mu rukundo. Sinzi ukuntu bavyumviriye ngani ko akajya gafoto kari romantic ukuntu since I don't know bro ngani ko kari romantic nyene. Nawe uremera ko kari romantic? Yeah hayo foto yari romantic kabisa nyene tu. Yep. Ariko tu munyumvirize neza cyewe cyane mu umva namwe mu kuyifotoza we na muna Warda mwari muzi yuko mugiye ifoto ifoto ya romantic. Oya mwari mwabiplaniza kireka twifoto. No we bro ifoto mnapiga picha post venye imetokea sasa ndio najua kumbe watu wamepokea hivi watu wamepokea kwamba kitu ambacho kiri romantike kina mimi kisigura ibintu byo nope ntabwo ari kujya kuna navyumvire kabisa. Oya canke yagukubise ipoto mani mwaratandukanye utangura kuvyihakana. Utandukana n'umuntu mutigeze mukundana bro. None abantu bavuze yuko muri mu rukundo barihenze navyo bazi. Navyo bazi mona ndamukunda ndakunda ibikorwa vyiwe ndakunda just kuntu nyene lifestyle yiwe mugabo ujya rukundo deep nyene. Oya ndafise nkunda tu ndafise nkunda man
urafise so nkunda kabisa ari we Mona Mbona shida ni nini sasa tatizo kwa Mona? Je naje ile picha peke yake inasikilizwa bakunze bamwita picha vrema bro wala je ahantu cikutama amakuru kujya foto je nibaza ko nabisigura ko cyane ni foto twafashe bisanzwe sasa gufata ifoto ama fans cyangwa abantu bacha baichukura walichukulia kitu kikubwa sana hivi lakini kawaida kwa kitu ya kawaida tu hakuna stories za mapenzi wala nini amna wewe na Mona Warda mwakundanye ameza ngana bro listen bro ameza ngana gute listen bro abiri nitwiga dukundana na Mona Warda kandi je ndigira gunyumbazi atatu ndigira ugunyumbazi je basi mama yake kingana gute gute tutu wewe nawe mama na yake kingana gute tutiyeze dukundana bro kutumva mwapfuye iki basi what the fuck bro listen to me bro listen to me we na Mona mwapfuye iki basi Mona na kina kimwe twapfuye nko atakina kimwe bisikura ko we namo kiri ku matatu mwapfuye abagenzi ndakunda ibikorwa byiwe ndi mufana wiwe nyene ndakunda lifestyle yiwe ariko rya love abantu bako barasigura rya deep sasa feedback basikuri rya foto hari nkawe umuririmbyi urumurimbyi w'umurundi nawe akaba umurimbikazi w'umurundi by the way mbega feedback y'irya foto hagati yawe nawe nike kintu mwabiyaze kuri feedback y'irya foto ukaba navuga ko muri mu rukundo ndazi namwe mwaragize icyo mwavuga ati what the fuck iyi foto ibitugana bro I don't talk to Mona bro she don't talk to me the status viewer the status ziwe bikorwa vyiwe yep na after that picture byahereye iyo nyene turuho nyene yep turuho nyene kabisa canke muzorujamwe mu Misiri imbere oya sienzi kabisa why not because you have my bro ndafise umukobwa nkunda gusa nyene tu sino bivuga ufise umukobwa ukunda bro nini ufise umukobwa ukunda bro ndafise umukobwa gusa uri kuranzana muri story nyinshi bro I don't like this bro ukunda Mona Warda mugabo ntushaka kubivuga muri mu rukundo nawe uwo mwige mugumu uvuga by the way ninde basi bro unachanganya akili kabisa hata sitaki kuongea sana. Basi abasani ikibazo bafise ntibakunda kwemera basheri babo ariko kenshi usanga bakundana n'abantu atari n'abaririmbyi by the way aho ushobora gusanga umuji yikundira umwana atanaririmba yirimbira mu rusengero by the way bro cyake ibintu by'inkundo kabisa kubera ko niwe mwige basikia kuko wasikia vibaya sana wamaze kutubwira yuko Mona Warda mudakundana hari picha bisanzwe nkuko byavuzwe bavuga ko muri mu rukundo ariko ukavuze yuko atari byo sasa uwo mwige magumuvuga nibaza shana akamaro kubera naco vyotanga nubwo no muvuga cyane neza nkundo nyene zabasare zimwe zo kubeshanya tu zo profita none gute wo gukunda umuntu ku buryo ushika imbere ya kamera bikakunanira kuvuga ntabwo umunsi zo wa TV ubwo rukundo sugo ubujyajya gute wo gukunda umuntu ukagira imbere ya kamera bikakunanira kuvuga bro nibaza ko ntaco byotanga kabisa tuzo umunsi nagiye amahirwe nkahora nawe nani sa uhura nande bazomubwira uhura nande kandi menye ko buri muntu wese kwisaba hafi umuntu akunda bro yesha ariko harabazi nawe uramufise bajya abantu bavuga ngo nabanolove wewe kuri wewe ntibabona nta muntu nolove aba I have love abarasta ajya benshi baraduhenda ukashusanga kiundani para kwa kastana ameti hari umurasi uzi yavya sha science erega urukundo ni rusigura Bob Marley yaravya urukundo ni rusigura ivyo shaka kugira urukundo arafise umwana Bob Marley afise abana man shit afise abana man Lucky Dube the story we nayonzi sasa kinda shaka kutubwire kwanza uwo muntu ukunda bro mimi naenda nyumbani kabisa nini bro na vitu nyingi za kufanya huko wait brother bakuzi wa deal umenitia sasa deal iraza mu nyuma man so
Tukende muhira awe hiri man. Tukende muhira awe ifoto imanitse muri sare iwanje rap. Sasa iyo picture rero umuntu arateye isoni kuvuga imbere ya kamera. Bro shaka kumuvuga man. Why not? Achana nayo story bro. Unaniumiza. Wari we wese ndibaza nimba unabizi ona yuko akubesha baye ko nta kunyeba gukunda mugo yagira imbere ya kamera bikamunanira kuvuga. Yo ni love ni vitu gani? Ni nani sasa bro? Bro tuache hayo maana unaniumiza yani. Nafanya namfikiria sana afu nasikia moyo wangu kabisa. Siwezi pia tuongee history sana. Ni vitu gani? Malaika bro. Ni sa ndio mzuri. Ni malaika ni vitu. Wewe amaze kuona umukobwa yaremwe bro. Umukobwa bose bararemwe by the way. Hakurema ushobora byasiguye basi ni kwa bimwe gwacu dukunda gukoresha. Umukobwa mwiza bro. Abakobwa bose ni beza. Oh yeah. Abakobwa mu nkurikirana mwese. Abafana banje. Ese nti muri bezara. Bro bose ni beza by the way. Okay, basi tuvuge ko umuntu aba imbere mwiza imbere y'umukunda. Kako umukobwa ndamukunda cyane mwiza vuba byataje. Kibazo ni uwo muntu ukunda utovuga imbere ya kamera ni muntu ki? Ikimuga? Sikimuga ariko. Arateye isoni. Sigunda ngo nda bireke byo bireke kubera ko arateye isoni. Byoshika kure sana sishaka. Gira umunyereke ko nk'ubu beshi babona nyinuze wacha kuangalia simu yangu bro. Arateye isoni. Acha kuangalia simu yangu. Sani nani? Wewe nipe hiyo deal afu twende. Tuone bro. Hizo deal afu twende. Umunyereke ku ifoto cy'indamo babwiye. Bro. Nana udemo bro. Amujua. Sani nani? Ujui udemo. Ni nani? Ujui wewe. Sawa basi kama ujui ni nta wonzi ni bro. Je sinda nabona d'abord. Come on bro. Je simbona. Umukobwa nauzi bro. Mimi naumwa. Naumwa macho ninde? Beautiful guy bro. Beautiful guy bro. Misioni ni nani? Yeah, mapenzi misioni ni nani? Ndio demo napenda yani. Igaje sinamubonye ninde? Nana mubonye ni foto kwanza chenumva. Ninde emotion. Ni nani sa erega je sinamubonye ninde? Bro. Gira afana bamubonye ndaje. Yewe ntawo nabonye. Yewe ntawo nabonye. We ni umunsi ne wanamubonye. Ntabonye kwe. Suyemo. Nakwe kindi misioni bro. Maana simu yangu imejaa picha zake hapo. Ute wowe ukunda umuntu. Nkumuvuga. Ko bavuga ati ukunda umuntu uramwemanga aho ugiye hose. By the way urukundo ni ukwemera umuntu. N'umuntu ukunda kuburyo ugera mu bantu agutera isoni kuvuga ngo n'urukundo nyabaki. Bro. Urukundo rw'umuntu wagusa nutumendira bro kubera ko dem ndamukunda sana. Sasa ikibazo ni ninde ukunda ro umuntu ukunda rutavuga je shobora kubana namubonye ariko sino umuvuga shaka wonye n'uvuga kayimbo kavuga numva ndi fresh simbandanya bro nta muntu atamuzi bro. Come on bro ndimoni yande basi. Come on bro numva ndi fresh kamangire bro. Come on it's okay mon baby. Njyewe nkamaka it's okay. Bro kare Moni ya fresh bro. Abuze izo nizinagiwe n'umutima. Sasa bro niambie ukweli unapenda Moni ya fresh? Sikia show sasa. Sikia show sasa. Yani umenita hivi. Sikia show. Sikia show. Ndio tuniambie vitu kama hizi bro. Sasa bro unakunda Moni ya fresh? Sipendi kabisa. Sikupendi. Umenitia hivi kweli? Wait. Unakunda Moni ya fresh? Nikosa kunda Moni ya fresh? Nikosa. Sinavuze ko ari kosa nakubaje ati urakunda Moni ya fresh? Bro. Nabaza ko bihagije man. Ntibihagije by the way. Foto. Sishaka kuvuga byinshi. Iki kintu gituma ukunda Moni ya fresh? Bro hawinje mu mizi myinshi bro. Yes aho wamaze kuduha makuru. Nikindi nikiye kintu gituma ukunda Moni ya fresh by the way. We bro kama una akili vizuri kabisa.
kama una akili vizuri ama wewe kama mwanaume umbwire impamvu imwe gusa tumuda kundo mudemu bro. Je ntawe nkunda by the way. Nana kubajije. You mad bro? You mad? Ni keke. You crazy? Ni keke kintu gituma ukunda Monia Flare. Bro, first she is beautiful. Kintu gituma ukunda Monia Flare ni giki. She is beautiful bro. Yeah. She's beautiful. Mukobwa ubona ko umubonye byonyine. Mubonye sindashaka n'umuntu nimba mukunda ukagira isoni zo kumuvuga imbere ya kamera. What is this? Wamuvuze bro Monia Flare. Namukunda sana kabisa. Nakubali sikuwa nataka hii story ifike hapa sini. Nikiye kintu gituma ukunda Monia Flare by the way. Nimba mukunda by'ukuri kweri ko tuvugira imbere ya kamera. Wamaze kwivugira yuko ukunda Monia Flare. Nimba mukunda by'ukuri nikiye kintu gituma ukunda Monia Flare. Bro. First ni umukobwa mwiza. Umukobwa yitahura bro. Umukobwa arazina entertainment, akora neza cyane. Afite talent. Ibyo binahavuye anavutia sana. Yani muonekano wake tu hivyo unavutia kabisa. Kila mwanaume anaweza tamani kutembea naye. So kwangu mimi kumpenda nadhani sio kosa bro. Afu I know she don't know me maybe, but I love her man. I just love her. I don't know. Uramaze kumubwira Monia Flare kumukunda? No bro. Nimba mukunda kwe kutarabi. Afia man. Nimba mukunda kwe kutarabi mubwira. One day bro maybe. Nimba mukunda kwe kutarabi mubwira. One day mukunzo yimubwira man. Rero nka opportunity yo guhura nawe maybe. Sa kwa byagoye umuntu mujya kumubona banza. Namba yake ni nayo bro. Sasa umupigie simu basi. Mupigie mu telefone mu kiganiro umubwire ko mukunda by the way. Amna. Tambera. Hata nikimwambia bro atauliza wewe nani? Mbona kaka vipi hata sikuelewi sikujui. Sasa unajua tu mtu akishakuwa superstar wao anaona watu wanafanya masiara yani kwa hiyo hata hataki kujua wao ni nani ama leo natulia tu. Lakini inanyuma sana maana hakuna gisi ambapo naweza kutana naye wala shida shitse. Ubitari gutwara Monia Flare mukabana bro. Nobwegwa nkana burara bro. Kwera Monia Flare. Come on bro. Cyari Teranya n'amaji. Hari foto ya Mona ikirasekera. Yindi ya Monia. Inyene meje kwereka. Uzitwa amaji 4. Na imondo umwe nemeza ko Monia Flare imwiza. Bro twasi kugwana kabisa. Twarahaririye n'uvumenga bose bona nabakubita bose ibintu nyene. Kubara nteyishavu ku buryo. Come on bro, how can you compare Monia Flare? It's okay bose ni beza. Sasa urukundo kunda Monia Flare. Irumwe kumuziki cyangwe ubana nawe. Bro, urukundo rw'umuziki. Yo ni fanatism. Ndamufana cyane. Apa yo kumufana ndamukunda man. Jasiriga bro. Usibye ko ni benshi n'abantu benshi bakunda abantu nyene baronka amahigo kuba bo bana nabo. But it's fine. It's fine. Turi imbere ya kamera dusisi kwigana zo kirabo. Propose ugo rukundo by the way. Imbo mukunda vy'ukuri bakozi ba TV. Turi imbere ya kamera bikundane kwivuga imbere ya kamera nta rukundo zo mukunda. Bro jeni bazako genda guhaye umwanya wewe nyene igaragaze. Garagaza kunkunda. Garagaza kunkunda. Jeni bazako bro. Bro. Garagaza kunkunda. Yo ndirimbo ni ya Ivabula va. Let's go. Jenda guhaye iminota 2. Kamere ni rumiri. First of all, Jenny listen bro. Lindira mvuge man. Gatoya. Lindira kubwira. Bakozi ba TV Jenny mu 2 minutes ntavuze agaragaza uko rukunda konda Monia Flare anamuhe message abimwibwirira. Monia
I know how you take this. Shaka uvuge mu Kirundi by the way. Bakuzi ba Royal TV. Okay. Shaka uvuge mu Kirundi kugira ngo Bro, Monia aza kunyumva ururimi rwose novugamo. Koresha Kirundi. None sindiko ndabwira Monia none. Je nagwa idea. Ndiko ndabwira abandi bafana, ndiko ndabwira Monia. Kurabwira Monia ariko ndashaka koresha Kirundi. Sawa, shaka kupropose mu Kirundi kweli yana. Sema basi Kiswahili. Maana Kirundi inanisumbua stiki. Wewe vuga Kirundi uko nyene. Sivyo kutongoza kwa Kirundi kabisa. Bro, uko nyene uchumba, sema Kirundi. Sawa, Monia, I know ahori hose. Maybe we get this since kera sana. I love you. I'm your fan. I just love you so much. You're so beautiful. I wish one day to get some opportunities of meeting you. I'll be happy, man. Siwezi onyesha hisia zangu hapa, unaelewa? Lakini nakupenda sana. Hiyo message natosha, nadhani inshallah one day nitakutana naye. Naamini tu. Ipo sikwenda kukutana naye. Okay, mu Kirundi rero, vuge mu Kirundi. Navuze mu Kirundi man, come on bro. Icongereza bro. Amna. Navuze ko ta Kirundi wumva fresh. Ndashumva. Hari abantu badukurikirana bazi Kirundi gusa. Kugira ngo nabo nyene sawa navuze ni this mess fuck. I message kuri Monia kuva kera ndamukunda sana. Ndamufana lifestyle ndayikunda, bikorwa vyiwe sana byose ndabikurikirana kandi ndabikunda. Apa ngaho ndamukunda sana. Nibyo navuze. Aho tumyembabara bro. Nimba mukunda urukundo ukunda Monia bro, nabikubwiye urukundo nyabaki. Nabikubwiye bro. Sugu bufana busanzwe ndamufana w'uho. Apa new face we man. Uri tayari hamwe byoshika Monia Fleur akavyeme yuko bana nawe. Jamani. Chess boy toka wapi sasa? Yep. Ko tayari bro. Kubana na Monia Fleur. Ko tayari man. Akakubera umugore nawe akamubera umugabo. Ewa. Bya bintu byose hari bwaburara bwose mucampeba. Kuba kurugo. Sasa ko urugo rwa na Monia Fleur go barumeze gute? Go barumeze fresh kubera ko ndamukunda nawe nzemera ko tubana bankunda. So dukundana cyameze neza kabisa. Propose re kubana nawe rero. Ugembari bro. Why not? Can't talk about this bro. Why not? Bavuga kwigirira kuko confidence. Let's go. Confidence ni nagize ndabivugira. Bavuze yuko mwobana mu avyemeye. So mu propose. I will call him. I will call her later bro. Sorry, I will call her later. Nzomuhamagara. Tuzovugana nta kibazo. Ndafise nimero yiwe. Mubwira kumukwa miliyoni. Ngo muhamagara. Mubwira kumukwa miliyoni 200. Miliyoni 200. Bibaye ngomba ko Monia Fleur. Bibaye ngomba ko Monia Fleur umukwa miliyoni 200. Uri wende kuzitanga. None ubona je ngano bura miliyoni 200 jewe. Ikibazo ni uri ready gutanga miliyoni 200 z'inkwano kwa Monia Fleur. None umuntu umujya weka kuzitanga gute? Ko tayari. Umuntu umujya umukobwa mwiza nkujya. Female bro. Female just 20M. Bro, I pay direct bro. Kwa Monia Fleur. Sawa tu deo kwa. Alizingua sana. Urukundo ni bitu gani? Yumvira urukundo alizingua sasa bro. Wokwemera uko miliyoni 200 Monia Fleur. Winjiye muhiri wanje ifoto ya mbere kwakira. Ari foto nini bro ya Monia Fleur bro? Wakoze ushira mu nzu. Narakoze ndashira mu nzu. Ariko nayo wanje hari. We mu nzu wawe hari foto ya Monia Fleur. Ariko ntayi wawe hari. Nayo wanje hari. Iyo foto imaze iki mu nzu wawe? Because ndamubonye gusa ndumva ko fresh tu. Ukuvuga iyo utashura byo foto ya Monia. Ni sawa ni juu ya wala anielewi baby. Lakini atakuja kunijua wala atakuja ku kumbe bro hari ikintu bita nzenya. Hari ikintu kimaze imiziki sirikana kunda. It's fine ariko nyene nabwo bigira. Ni amafoto y'amanuzea yama tatuage. Amatatuage aba fans bagira usanga nk'umuntu yicapye ko Monia Fleur nga undi Mona wa undi Satbi Natasha. Yes kwande no birekana ipicha nziza kukunda umuntu mugabo bro
tuko turagerageza kuraba it's not the true love. Abaza kuntahura barantahura ijya si yo true love because ujya muntu muri misi I think bavuga ati kanda bishireko ndebe ko yombona ndebe ko mpakana urumva ndebe ko yomhira inoti urumva ego ku bandi bamwe twavuga ko urukundo mugabo it's not the true love kabisa je nko nabanda byumvira urumva sinibona je mone na muchapeko mugabo sibyo bisigura true love. Uramutse cyapako mone ya Fred uwo muchapako he uwo muchapako he sino muchapako kubera bira bishitse ukamuchapako uwo muchapako he muhamenya biramutse bishitse wabuze kukunda mone ya Fred vya Fred ariko by the way je ndashaka nimba mukunda vy'ukuri ko turazi umuntu mukunda ashaka ugire message utanga by the way ishike kwa mone kuko Josfisi riko kino kiganiro mone ya Fred azokiraba sasa rero umuntu mukunda ashaka utange message kugira ngo niyakiraba mone ya Fred iyo message zomushikira yaguhaye demi je simvuye bro message namuha nibaze yuko ahantu hose ari aranyumva kandi ndibaza yuko azotegezwa gukora interview then kajambere ndamukunda sana n'abakunzi bose ba Roy TV babimenye ndamukunda cyane paramwe by'abasani ngo bigira abastar aba artist ngo bace bagara gukunza umuntu ngo bice kugumamo ngo winumire no man urukundo rurababaza so genda mukunda why not no bivuga so ndagukunda cyane kandi ndi tayari gukora ikintu cyose cyose ushaka nimba ari umuduga je ndi tayari kukugurira ndi serious bro ndi serious bro unasema so aho uri hose kakumvangira niba my deminute aho uri hose uvi message ndagukunda sana mone kandi n'abakunzi ba Roy TV boss babone ko bumve ko ndamukunda sana akantu uvuze ngo uri tayari kugurira imodoka reka ni imodoka uri tayari kugura imodoka ndi tayari no kumuka amafaranga amafaranga menshi bro amafaranga ubona uko mone ya Fred nanga amafaranga menshi nubwo zawe miliyoni 40 wazi yakora mone ya Fred kwa mone ya Fred miliyoni 40 ili niishi naye maana nampenda sana bro uri tayari no kumugura imodoka umuduga mwiza ubugenderamo ndashaka kugura bakuzi ba Roy TV biri bituga baba abafana baza kwibaza arika street nini I don't care bro I don't care ariko ndi serious uri tayari kugurira imodoka niko tayari kaka kitu gani hapo wewe ya Fred Monia unasikia ngo ari tayari kukugurira imodoka uri tayari kugura miliyoni sasa ujwiki sana mpenda ariko rero brother arakantu kavuzwe kuri Monia ya Fred mu misi heze aka video kiwe mara nawuzi ko ari montage nawuzi ko ari ukuri bavuga ngo ni montage abandi ngo nukuri sasa aka video kakwigishijiki kuvuga ko kunda Monia Flele bega ijya video yasirikiye bavuga ko ari Monia Flele kuri wewe ayakiriye gute bro byambaje sana kwanza kugeza ubu ndacarondera umuntu ayikoze ya montage uko nabwo ari ibintu biri rero fake bro ni montage so ndacyari umuntu yabikoze and ndi tayari one day namufashe banahura nawe nimba ari wabikoze ukabukora yumviriza aho uri hose tuzohura one day kubera ko byarambaje cyane ko tushaka gufata ibintu by'ama video by'uburofa ariko benshi bavuze ko ari we oya ijya ni copy ijya ni ibintu bya fake by'ama montage abantu bakora bagaca baza kugira umuntu bro ibiti ugani bro hola ibiti ugani man hata na haria ibiti ugani bro hola bro marikara haria bro uragwaye ibiti ugani man new face hola new face na ujama kana haria mwenye new face Macho bro. Oya. New face. Chama kana haria kuzi ba Roy TV. Vitu gani? Hola new face. Ukwezi wani kibani. Bro, bro.
Mbona yagize element? ndamukunda man. Sasa nani mbo mukunda ucuriraga bro mu kiganiro ni bitu gato. Ifesh. Niache bana. None ukunda mbona Frere ukira mu kiganiro bro. Oy, Frere muzukunda. None jama bitu. Ukunda mbona ya Frere ucurira mu kiganiro bro. Una bro. Mbona ni bitu gato. Ifesh. Ndamukunda sana man. None ukunda mbona ya Frere ucurira mu kiganiro bro. Amugabarira me. Ifesh. Jama ni bitu gato. New face. New face. Si ba demo ni bitu gato. Bro. New face. Si ba demo kwe. Cameraman. Bro. Si ba demo. Acha niende bro. Oi, new face. Toka bro. Nini wewe toka hapo mbele yangu. Una story kama hizi wewe. Kwa nini bro? Kwa nini unakuja kunisumbua wewe bro? Unaleta vitu ambazo zinanikasirisha moyo wangu wewe. Sasa ni vitu gani? Pumbavu wewe, pumbavu mkubwa bro. Sasa vitu gani mimi? Una usiwahi kunitafuta tena kaka. Umesikia? Usiwahi kunitafuta tena. Shika hii kitu yako hapo hivyo. Usiwahi kunitafuta tena. Ni vitu gani new face? Ona bakuzi bati. Huyu jamani vitu gani? Sasa ni vitu gani man? Bakuzi bati. Ona ujamaa yagaramvunye wala. None ukunda mbona ya Frere ucurira yara. Ona. New face. Ona. Bakuzi bati ibindi vitu gani ma? Au jamaa. Yaranamvunye kwe. Ona new face. Antika ebana ka urira je nibinanga men. Umugabari mu kigare bakuzi ba Roy TV cameraman ko twende je ndamukurikira n'amakofero warayasize twende let's go bakuzi ba Roy TV je ntatika tu ola we new face ola bro nini bro unaenda wapi brother bakuzi ba Roy TV cameraman let's go ola bro eko tuyagi vy'umuziki men cyacu vya Monia bro cyacu vya Monia brother ola cameraman kuya man ola Ola new face. Ola brother. Ola. Sikia kwanza brother. Basi jumu ona. Shagi jumu muziki basi. Acha tuache jamoni ya basi. Acha tuache na wewe tatizo nyingi. Tatizo letu kaka. Wewe gofu yangu kwanza. Basi jamoni atujiwe. Jamoni tu. Mimi sitaki kabisa. Jamoni sitaki. Sikutaki usoni nitafuta tena. Je kundimbo basi. Wanafanya ni career bro. Je kundimbo sasa hiyo. Wanafanya ni career bro. Jiwo jaga sijumu muziki wangu. Bro, usoni nitakuomba mali. Nakuomba brother. Wewe rudi nyumbani. Siwage basi muziki wangu kundimbo ya. Acha aende nyumbani kapumzike. Maana nasikia nakuomba basi. Niuma kabisa. I'm sorry basi. Siwage basi kujumu muziki wangu. Bro, sitaki kabisa. I'm sorry brother, I'm sorry. Usoni nitafuta juu ya hivi. Hamna. Na vyumvi tafuta kabisa. Na vyumvi sari kwa nasikia vibaya. Basi tuyage kuvy'umuziki wangu. Bro, Yes bakuzi ba Roy TV. Reka jene basi ndamusaba tuyage kuvy'umuziki. Jamoni ya Frere tuvyihoze basi bro. yani sitaki kabisa. Indirimbo yawe shasha basi mimi. Dimbo shasha. Leo sikujia indirimbo yawe shasha. Bro, usiwahi kabisa. Sawa. Simame hapa basi kidogo. Simame hapa kidogo basi bro. Take mic basi bro. Sipendi. Take mic basi bro. Take mic basi bro. Ai nimekasirika sana. Sasa bakuzi ba Roy TV like yashabuye sana ngomba basikiye Jamoni ya Frere tuvyihoza. Aturagira basikiye ivy'umuziki we gatoya. Sivyo? Egera hasi hano gatoya bro. Si fresh. I'm sorry basi man. I'm sorry basi bro. It's fresh. Akasiyage kundirimbo yawe shasha. By the way, Jamoni ndabona ari so. I'm sorry basi brother. Abakuzi ba Roy TV waneza yuko mujama yasabuye sana ariko I'm so sorry brother. I'm so sorry. Ngomba basikiye Jamoni ya Frere tuvyihoza bro. I'm sorry basi man. Washavuje man. I'm sorry basi man. Washavuje. I'm sorry. Jamoni ya Frere basikiye tuvyihoze. It's fine bro. Achage kuvy'umuziki wawe by the way. It's fine bro. Ariko nyine I'm sorry bro. It's okay. Sorry, So man. ayo nizo sio kundondera ibintu nkabijya. Yes brother, I'm so sorry man. Ariko byangomba ko Jamoni ya Frere tuvyihoza ariko byari bizanye ikibazo ariko by the way reka basi twiyagire ku muziki wawe. Twiyagire ku muziki wawe by the way ariko dohera kuri iki kibazo hariyo shavuga ko usana Thompson the voice man. Hariyo shavuga ko usana Thompson the voice by the way. Yep. Barabivuga cyane. Cyangwa muravukana bro? Oya nituvukana tu. He's my brother kimuziki. Ni brother wanje mukuru. Ndamubaha, arakora fresh, arabiza afite impano. Akajya kaziki kiyo gashasha bro. Oya ex akizingu wa basi mvunje miguu.
akiripoti polisi weka pesa bro arabizi sana Top Shot the so kuba mvuga ko dusa sha nibaza ko batihenda kubera ko nawe urabona ko ugerageje kuraba vraiment turasamana ni mu brother wanje nemera kimuziki yapo ego nikiye kintu ukundira Tom Shot the Voice by the way after yuko aririmbye mugenzi wawe nikiye kintu mukundira by the way afite igiza yo kuririmba lifestyle yiwe arambara fresh azi gutamba afite afite impano ndamukunda sana afite impano kabisa ego kabisa twigire ku ndirimbo yawe shasha let's go ndirimbo shasha naho ririmba kaka abafans baje gusaba irindire brother ngiye gusohora vuba ijya basi ijya gusohora je peux pas vivre sans toi iyo let's go man urabizi nifa kugawe nabura amahera ariko wangu ufise nakibazo mugira mubwirirwa mwabura kingatungwa n'ijambo ry'Imana nivyo man ngo kwiruka burara kubera umwana mukobwa ammonia ndagaruka ivyabi bibaho kwiruka burara abwiruka burara ko jambo ry'Imana kagutunga fresh none ntubuze amajambo menshi yuko ijya ndirimba ari true story man je ndirimbo ni half true story kurande rumwe ni true story yani 50% true story ego 50% ni ndirimbo navuga neza yuko ariko yabikora fresh ndirimbo ugiye kuraba kandi gwa video ni ndirimbo imeze neza cyane by the way ni yakoze clip ya ndirimbo clip ni Kelly design yakoze clip ego kandi audio ni D1 yakoze ego Omniteka Music ni D1 yakoze iyo ngoma D1 bujye n'umuntu akomeye cyane wait gatoya abakozi ba TV abantu benshi akomeye cyane ujya abantu benshi batazi impano nyinshi abantu benshi batazi ko D1 arenze sana urumva ko indirimbo shasha y'umujama indirimbo ariko si shasha ahubwo by the way niyo shasha kuri wewe iba shasha ku muririmbyi niyo abaherukira ko kuri wewe abayitwa shasha mu gihe utarasora iyindi ijya niyo dufata ko ari shasha kuri wewe sasa ndashaka utubwire kwanza gatoya byagenze bitugira ngo indirimbo umve ko ari D1 bayikora kuko D1 benshi hari abantu benshi bamuzi nk'umuririmbyi batazi ko D1 afite n'indi mpano yo guhinyanyura imiziki myinshi hari n'abakuru ufise ko indirimbo nyinshi ziwe ari wazikorera ahubwo agashiramwo logo ya Trust Beat sasa umuntu uzi impano yiwe uramuha ibintu byakabikora kwako je sanzwe ndi hafi yiwe ndazi ko afite impano ikomeye cyane ya bot production naramwizeye kandi yarankora ibintu byiza urumva ko indirimbo imeze fresh nta kwidoga kabisa ego kandi ugiye kuri D1 muri studio bivanye nuko ariko arakora indirimbo ni indirimbo imeze neza ugiye kubira muri audio muri video by the way kanabwira ati congrats bro wakoze work imeze fresh haba ku ruhande rwa audio rwa video ni indirimbo imeze fresh sana ariko ndashaka umaga story gatoya muri studio na D1 byari bimeze gute brother duhaka image gatoya wena D1 muri studio mugihe tuzi ko D1 numwe mu baririmbyi uburundi bufite barimba fresh byari bimeze gute wena D1 muri studio bro D1 umuntu afise vibe ari muri studio so ari muri music kandi usabari afise vibe nziza cyane so nanje kandi ndakunda vibe wena ndi muri music so kugo ruhande wo gusanga ibintu byose bimeze fresh turi kwishima cyane turyohewe sana dufise vibe za dance zi hejuru cyane because umuntu afise talent usanga nyene hari ibintu biryoshye man ari tureko kosoye muri ya ndirimbo hari ibintu byinshi man hari ibintu byinshi cyane ibintu byinshi cyane yarafashije sana man muhezagira akajambo kamare kuri D1 bro yagukoreye ngoma fresh by the way D1 asalone man D1 ahantu hose ari sha imana imuha ibyo ashaka byose kabisa cyo kintu bamusabira ni indirimbo kuri wewe safi sana ni indirimbo kuri wewe isigura iki ndirimbo isigura urukundo n'amajambo meza y'urukundo ushaka kuririmbira umuntu mukundana abantu bari mu rukundo naje munsi mwenzo iririmbira uraho one day so na karimbo kafise motivation ku bantu bari mu rukundo kandi karabafasha cyane kabisa ego kabisa feedback kuri ndirimbo ndavuga ku bafana by the way ziba zimeze gute black feedback narake feedback nziza feedback yari nziza kubera ko akurande kwa commentaire nabonye abafans benshi bakomanta bavuga ati courage yashoboye you are trying you did it so nabonye ko
imbere ari heza ngume focus nkankoye cyane bya ndebe ko kumbura imbere ubaye kurusha no kuri ibindi bintu byiza kurusha bijya abafana bitega indirimbo y'urukundo nyene canke y'ubuzima busanzwe tu ikintu novuga bitega indirimbo iryoshe sindivuga ngo y'urukundo canke ngo y'ubuzima ngo y'ikindi biki ariko bitega indirimbo kabisa iryoshe indirimbo nkaba narayihejeje sigaye gusa umunsi wo kwisohora yakoreye kwa Bed Best yeah so bitege ibintu kabisa bizoba none nzosogana na video nko kujyanye neza zosogana amasanamu yayo kabisa kandi ni vuba cyane siko abafana bare bitege ibintu bitege ikintu gishushe bikaze byataye avec video niye commentaire wakunze kuri jya ndirimbo bana commentaire ya mbere nakunze commentaire yose warasomye nashaka kubwira niye commentaire wakunze sana commentaire ya mbere nakunze ni commentaire yose yari yanditse ko courage because ni kumpa inguvu ni kumpa inguvu zishasha commentaire siriko courage warekunze sana iko courage nayo kunze cyane kuko binyereka ko kume nkora imbere ni heza commentaire yakubabaje yambabaje nta nimwe kubera ko no yarakomanseti ibintu ntabwo ari byiza nazo nyene n'inguvu yampaye kuko yampaye inguvu zo kuba nakora byizeje bwana nyene ndamushimisha yeah by the way mu queen video yarameze fresh by the way nawe nyine akajambo kamwe ku queen video yagufashije mu ndirimbo ugiye kuraba yatinze neza by the way kandi asa neza fresh mbega mu queen video ndiyamukuzaniye bro n'umugenzi wanje yambwiye ari umukobwa ngaha bikora neza tuzinanye sizobikora so ndamubaza aramuza turavugana komsa turahura kuri ter turakora ibintu bya fresh kandi uranayageje so namushimiye cyane kabisa ikintu wamukundiye mu queen video mu gihe muri ko acting video muri shooting kintu namukundiye arabizi kandi yaritanga kubera ko harageze late hours ajya masanye ubona ko umuntu w'umukobwa akwiye kuja muhira ariko yagerageje kwitonda agaje kwihangana kugira ngo tuwave duhejeje ibintu cheke namukundiye kabisa yeah kabisa brother reka get wadoye kuba kimeze fresh by the way abarundi mwese muje kuri TV cyane kugira ngo dushikire muri mvyo mu Burundi yitwa New Face Boss ugende ukore subscribe kugira ngo uzozurabona ibikorwa byinshi byiwe dukunde iby'iwacu by the way dukunde ibyo mu mahanga twabanje gukunda ibyacu kugira ngo ni wacu umuziki w'u Burundi ugere kure naho ndazogeza kure ni je nawe ukore subscribe ku bari ivyo abarundi bose aho bari tutibagiye New Face wagwan brother ikibazo cyane brother umuziki w'u Burundi nk'umurerembo ubona gute ubona ku ruhe rwego brother umuziki w'u Burundi kuno mwanya wikuraza wegeza ku ntambwe nziza kubera ko kera ndibuka cyari bigoye gukora cyari bigoye guhura n'abantu nka mwebwe mwari benshi ngo mudufashe gushikana ibikorwa hajye imbere ariko ubu muradufasha ukadusupportinga muri byose komsa tukagera ahantu heza so je ndi kubibona nyene biri ku rwego rwiza rushimishije cyane yego ndabishima gose kabisa yeah brother thank you so much bro asante sana kabisa akajambo kanyuma ku bakunzi ba Roy TV abakunzi ba Roy TV ndabashimiye cyane kwanza mwebwe mwabashije ko kunyemera ko tuganira shimira kwanza n'abagiye kuzaba dukurikirana nsaba n'abarundi bose hamwe muri rusange abakunzi b'umuziki wanje n'abo bandi bakurikirana umuziki w'u Burundi kubera ko ni ibintu byiza cyane tugire urukundo hagati ya twese dukunda iby'iwacu dufashanye supportingane zosanga twageze kure cyane hashoboka amikino kwisabira abafana ba Roy TV mugende kuri YouTube zina ni New Face Boss cyamusanga ibintu hariya mushigikire mu rugendo rwanje rw'intango rw'umuziki atari mwebwe n'abanogera so ndabisabiye mudushigikire subscribe share comments zakenewe muzamugize neza cyane imbuga zose nkoresha ni New Face Boss Instagram TikTok Twitter Facebook YouTube n'ahandi ugishamo New Face Boss shonho so mwakoze cyane yeah thank you so much brother nagushimire cyane wakoze time wagwana my people it's your boy radio reka nagushimire cyane wakoze kudukurikirana remember subscribe kuri Roy TV kugira ngo uzana professional interview nakubwiye neza yuko rero uno mwaka nzo kuzanira update new thank you so much brother nabwiye ko uno mwaka nzo kuzanira amakuru meshi ntibagire commentaire by the way twadukeneye commentaire kugira ngo tumenye bega ibintu bimeze fresh sana kuri kamera bari kumena FH Carf and yatumye image ubona imeze neza cyane yatumye sound yumva imeze fresh sana by the way turi mu bwiza right now nakubitsa neza yuko bari kumena radio promoter papa wa promoter wose mu gihugu ata papa na mwana kuri abaho umwana abanza kuba papa we love so much the story utaha ciao ciao my name is Radio wagwan.